Ndiniteka n'umunezero ntangire byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu muri Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu yakore mwese ndabahaye ikaze amakuru yacu yo kuri isaha. Akaba ari amakuru rero abagiriwe havugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, umutekano, hagati y'akazi na muntu ndetse n'andi makuru yose ariko aravugwa mu kibano. Reka rero mbakengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Akaba rero ari amakuru na cancane haraza akwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu gisata ca politiki, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi harimo uwahoze yaramutswa muganga CNL Honorable Agathon Rwasa ndetse n'uwagirijwe kugira uruhara muri kudeta yakorewe wari perezida w'ico gihe mwaka wa 2015 Petero Nkurunziza ariwe Godefroid Niyombare. Kuri ubu ngubu amakuru ari ku rubuga ngo nuko boba bashaka kwifatikanya n'imigwi hitwaje urwanisho nka Tabara mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Kuri ubu ngubu amakuru dukura ku rubuga nuko Honorable Agathon Rwasa ndetse na Godefroid Niyombare ngo baba bamaze gushika muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kwifatikanya no gutwaje urwanisho wari Tabara, ariko kandi ngo bakaba bafise umugambi wo gushaka gutembaga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nimije kandi Perezida Evariste Ndayishimiye wewe avuga ko uzohirahira kudurumbanya umutekano w'igihugu ngo bitazomworohera kuko ngo azomuha akarorero. Nimuje kandi ibintu bimaze imisi binuganwa ko mu Burundi hari icuka kibi na cyane abari ku butegetsi ngo boba bafise ubwoba ko abatsi mu Burundi na cyane abahunze mu mwaka wa 2015 ngo bashobora kugaruka mu gihugu kandi bagaca bafata igihugu. Uyu Godefroid Niyombare yagirijwe ko yaragize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 ikorewe Petero Nkurunziza agaca ahungira mu gihugu mu bihugu bibanyi, aho ndetse leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda ko ngo yariyo yoba icumbikiye abo banzi. Ayo makuru mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka ko nayo tubandanye tuyabashikiriza kubijanye n'itegurwa ry'umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru, aho rero mu ntango ngo y'agatasi yitezwe hagati y'igenekerezo rya 17 n'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa Nyakanga y'umwaka mu duce tumwe tw'igihugu, hamwe ndetse bono hagati y'imisi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Nyakanga n'imisi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Gitugutu mu duce dutandukanye ngaha mu Burundi. Ivyo mu kanya turabigaruka ko ku buryo bw'idonido navyo tuje tubibashikiriza. Turaza kandi no kugaruka ku bijanye n'ifashanyo igizwe n'amabati 240 ndetse n'amafaranga yo kugura imisumari byatanzwe byaronkejwe imiryango y'abatwa igera kuri 25 yo muri zone Masango. Turaza kandi no kunyarukira mu ntara ya Rumonge ahariko haravugwa icikagurika ry'umuyaga nkuba rikaba ryateje uruhagarara mu banyagihugu, aho ndetse banidoga bavuga ko muri Regideso boba bariko bararya ibiturire. Turaza kandi no kugaruka ku bijanye n'ipfungwa ry'umumenyesha makuru wakoreraga ku mbuga ngurukana bumenyi nka YouTube yitwaga Chakenge TV ariwe Labe. Kuri ubu ngubu biriko biravuga ko yoba yarapfunzwe yoba yaranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi mu gihe yari mu gihugu cy'u Rwanda, akaba kandi yaranyurujwe ari kumwe n'abandi bagenzi biwe bashika kuri 4. Byose mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka atubibashikiriza. Ico umusabwa mweho mu byondi suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Tugarutse mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, umutekano wasuye guhungabana. Honorable Agathon Rwasa yahoze aramutswe umuganga CNL ndetse na Godefroid Niyombare yagirijwe kugira uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015. Kuri ubu ngubu boba basubiye kwadukana ibigwanisho, aho ndetse ngo kuri ubu ngubu bariko barashaka kwifatikanya n'imigwi itwaje ibigwanisho nka Tabara mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru dukura ku rubuga kandi nuko Godefroid Niyombare ndetse na Honorable Agathon Rwasa
ngo boba bari mu bashaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Nimuje kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agabisha avuga ko uwo ari we wese azohirahira mu guhungabanya umutekano w'igihugu ngo bazomuha akarorero. Godefroid Niyombare yaravuzwe muri kudeta yakorewe wari perezida w'ico gihe Petero Nkurunziza, ubwo nyene Perezida Nkurunziza ari we yari ku butegetsi ico gihe kudeta yari yateguwe na Godefroid Niyombare, nyuma ica irapfuba nibwo Godefroid Niyombare yaciye ahunga. Gusa amakuru dukura ku rubuga avuga ko aho yahungiye ngo nubundi abandanya gutegura umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi burongowe na Perezida Ndayishimiye, na cane cane ivyo umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Aho rero bahuriye na Honorable Gatorwasa nawe nuko yamaze kunyagwa uburenganzira mu Burundi. Murabize neza ko yamaze kwamburwa umugambwe CNL kuri ubu ngubu atagifise ijambo mu Burundi. Murabize neza ko Honorable Gatorwasa nawe ari mu biyamirije amatora yabaye muri Ruheshi, aho yavugaga ndetse ko aya matora ngo yoba yarabayemwo ubusuma, akavuga ko rero ngo yoba yari ikinamico yariko irakenwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ivyo vyose rero vyatumye ishavu riduga Honorable Gatorwasa ndetse na Godefroid Niyombare bakaba aribo bariko bariyungunganya ngo bashaka kwihuza n'umugwi twaje urwanisho wari ritabara mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru dukura ku rubuga nuko ngo ubu ngo hoba hariko arategurwa kudeta yo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'intwaro ye ari we Evariste Ndayishimiye. Naho intango y'agatasi yitezwe hagati y'igenekerezo rya 17 ndetse n'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka mu duce tumwe tw'igihugu, hamwe ndetse no hagati y'imisi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Nyakanga ndetse n'imisi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Gitugutu mu tundi duce. Byashikirijwe kuri uno wa 16 Nyakanga uyu mwaka na Ngenzirabona Auguste, umuyobozi mukuru w'ikigo Ijebu mu ruganda rwo gushikiriza integekanya y'igihe yo ku kwezi kwa Nyakanga gushika mu kwezi kwa Kigarama uyu mwaka. Bikaba kandi vyabereye mu ntara ya Gitega nk'uko yabishikirije. Intango y'agatasi yitezwe hagati y'igenekerezo rya 17 n'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa Nyakanga mu duce tw'intara kama za Buyenzi, Bugesera, Mugamba, ibice binini vy'Imbo na Mirwa, igice c'uburengero bwa Kirimiro hamwe ndetse n'igice c'uburaruko bwa Bweru mu minsi 10 ya nyuma ngo y'ukwezi kwa Nyakanga ndetse n'imisi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Gitugutu mu ntara kama za Buyogoma. Si Buyogoma gusa kuko harimo na Kumoso, Buragane, Bututsi ndetse n'igice c'ubumanuko bwa Mirwa n'igice c'Imbo, igice c'uburengero bwa Kirimiro hamwe ndetse n'igice c'ubumanuko bwa Buyenzi. Uwo muyobozi kandi yamenyesheje ko urugero rw'imvura atari rumwe mu bice bibiri binini bigize igihugu cy'u Burundi ufatiye ku ntara kama. Itegekanyagihe y'agatasi k'uyu mwaka wa 2025 yerekana ko ngo hitezwe imvura yegereye ku rugero isanzwe yahora igwa ko mu gihe c'agatasi mu ntara kama za Mirwa, Imbo, Mugamba, Bututsi, Buyenzi, ibice by'uburengero bwa Kirimiro, Bweru hamwe ndetse n'ibice vya Buragane. Mu ntara kama za Kumoso, Uyogoma, igice co mu buseruko bwa Bweru, Kirimiro n'igice ca Buragane hitezwe imvura iri munsi ngo y'urugero rw'imvura isanzwe yahora igwa mu gihe c'agatasi. Naho ifashanyo igizwe n'amabati 2240 ndetse n'amafaranga yo kugura imisumari nibyo byaronkejwe imiryango y'abatwa igera kuri 25 yo kuri zone ya Masango. Umukuru w'inama nkenguzamateka General Gervas Ngirakobuca ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yifadekanyije n'abenegihugu bo mu ntara ya Bujumbura komine Bukinanyana kuri uyu wa 15 Nyakanga uyu mwaka mu bikorwa byo kubaka amatangi y'amazi, gushiraho imiringoti igiye gufasha kuronsa amazi imitumba 6 yo muri zone Ndora ivuye ku isoko rya Rutaba. Gervas Ngirakobuca akaba yarashimiye intambwe abo benegihugu bageze ko mu gukora n'umwete
ico gikorwa ngo na cane co mu gihe cici hari ngo amazone adakunda kuronka amazi. Yongera kandi avuga ko ari byiza ko ngo bokwega amazi ngo bose ngo kuba bafise amazi meza. Nayo umuyobozi mwishikira wa Buramatari nawe avuga ko abenegihugu bo muri iyo komine ya Bukinanyana ngo bari ku kivi kandi ngo bakabikorana n'ubwira bwishi. Bikaba rero vyakozwe kuri igenekerezo rya 15 Nyakanga uyu mwaka. Naho mu Rumonge ho icikagurika ryisubiriza ry'umuyaga nkuba n'ukwikwega kwa Regideso. Wa 16 Nyakanga uyu mwaka mu Rumonge nta muyaga nkuba ukihari muri ico gisagara cegereye ikiyaga mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu babayeho mwicikagurika ridahera ry'umuyaga nkuba rigatuma ndetse abanyagihugu bashavura mbere ngo bagatangura kwikeka bikomeye ko Regideso ishirahamwe Rudende rijeje gutanga umuyaga nkuba n'amazi ngo ryo barirya ibiturire. Abadandaza n'imihana baratabaza. Abadandaza ibibora, inyama, indagara mbisi, imboga bavuga ko ngo bariko bagira uruhombo rukomeye. Turiko turahomba cane, ibidandazwa biriko birabura, ntawe ushobora kubibika, niko umwe mu badandaza bo mw'isoko nkuru amenyesha. Ibikorwa vya leta ntibisigara inyuma. Abanditsi benshi barahagaritse ibikorwa vyabo kubera ingorane y'umuyaga nkuba. Ku biro vy'amakomine ibikorwa vyo kwiyandikira birikwega. Abarondera impapuro muri komine bataha imbokoboko. Igisata c'amabanki naco nyene carahungabanye, aho ngo batorera amafaranga ku bisata n'abarungika amafaranga hakoreshejwe amatelefoni ngendanwa ntibariko barakora neza. Ubuzima bwose busa n'ubwahagaze, niko umwe mu banyagihugu yidoga. Agacerere ka Regideso. Kuri iyo ngorane Regideso iri mu gacerere nta nsiguro murantunga. Kuri iyo ngorane Regideso iri mu gacerere nta nsiguro n'imwe ijanye n'ubuhinga itangwa. Ivyo bigatuma haba agashavu ndetse n'ibihuha. Ukwikeka ko haribwa ibiturire. Rimwe mu masoko yo mu Rumonge rigira riti urongoye Savono mu Rumonge yoba yarahaye igiturire urongoye Regideso muri ako karere kugira ngo iryo hinguriro ry'ibiva ku kigazi rigume rironka umuyaga nkuba kandi mwinshi. Kubw'iryo soko kandi ngo niyo mvo igisagara ca Rumonge kiguma mu kizima, mu gihe ngo mu Mutambara ahari iryo hinguriro no mu bindi bice haguma umuyaga nkuba. Umwe mu bakozi ba Regideso atashimye kwivuga mwidondoro haremeza ko nta na hamwe ngo hapfuye icuma mu mirongo yabo ngo bashiramwo umuyaga nkuba ku itegeko ry'ubarongoye. Abanyagihugu bararushe mu mabarabara, agashavu kariyongera. Abanyagihugu basaba igarukanwa ry'umuyaga nkuba vyihuta. Dusaba ko Regideso yotanga umuyaga nkuba ku banyagihugu bose, niko bashimangira bakiyamiriza akarenganyo n'ukwica ubutunzi bw'igihugu. Hagati y'agacerere k'indongozi n'ibikorwa bitaboneka neza, ikena ry'umuyaga nkuba mu Rumonge ryerekana kandi ingorane ziri mu bisata vya leta kandi ari byo vyategerezwa gufata iya mbere mu Burundi, nk'uko ndetse n'amakuru ku rubuga nayo aba abitomora. Leta y'u Burundi irafise ibibazo ntangere, haba ibijanye n'igitoro. Murabizi ko byamaze kuba umuzi w'ibuye ngaha mu Burundi. Igitoro kiramaze amezi yababa 57 kitaragaruka ngaha mu Burundi, aho ndetse bamwe mu banyagihugu bakidandaza mu kinyegero, ariko upfashwe aca apfungwa yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu minsi heze murabizi ibyashikiye Colonel Arakaza bataziranyeganyega, aho yafashwe ariko aradandaza mu kinyegero igitoro aca ajanwa mu kasho.
Abarundi bararushe baratabaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo kubashigikira ndetse no kubasanganira hakiri kare ngo akabatabara kuko ngo leta ya CNDD-FDD yamaze kubabohera amaboko imugongo ndetse ngo yamaze no kubapfukama mu nda. Ibiturire biravuze ubuhuha mu gihugu cy'u Burundi hakazamo ndetse n'akamwana wa mama. Abanyagihugu rero bagasigura ko intwaro ya CNDD-FDD ngo irambiranye ku butegetsi, bagasaba rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubatabara. Nimujye kandi bamwe mu banyagihugu nabo bagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo kari muri bamwe batuma itunga ry'igihugu rihungabana. Bagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo kunyonora amatungo y'igihugu ndetse no kuba ahurumbira mu gushinga amaleta mashasha no gushira ko abafasha gutunganiriza abanyagihugu. Ni mu gihe Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhindura leta agashira ko leta shasha, aho yakuye ko leta yari irongowe na Gervas Ndirakobuca mu minsi iheze, ikaba rero yarasubirijwe na leta irongowe na Nestor Ntahontuye. Gusa uyu mushikiranganje nawe iyo uravye ivyo arimwe arakora ubona ko adafise gutunganiriza abanyagihugu b'u Burundi, bivanye nuko kuva yagashika muri aya mabanga ataco aratunganiriza abanyagihugu. Abanyagihugu rero bakaba bahagaritse umutima ndetse banafise ubwoba, bavuga ko intwaro ya Perezida Ndayishimiye, haba ngo intwaro ya Gervas Ndirakobuca ndetse n'intwaro ya Nestor Ntahontuye ngo zose zibandanya kubata mu rwobo ngaho kubatunganiriza ngo zibashikirize ibyankenerwa byose. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bafise ibibazo bibahanze nk'ubukene bw'ifaranga mvamakungu, ibiciro ku masoko vyaraduze. Emwe uravye kuri ubu ngubu abanyagihugu ishavu riraniga mu banyagihugu, bagasaba amakungu ko yogize ico akoze. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari tubashikiriza kuri isaha. Ntere yambu abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi mu makungu ya kuri ndetse n'abari mu micungararo yagize igihugu cyacu Burundi, mwese ndabashimiye ko mwari kumwe natwe. Dusozeje ngaha turaza gusubira mu makuru ataha. Gusa bibuke gufyonda suivre, partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri imunesha kuri yanyu mukunda cyane muri DND ya Isange TV. Ishe nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'Ikirundi. Isango y'amakuru yacu nagasaga, reka tudusozere ngaha.